Yesai bakunzi ba BITV, iyo mwumvise Moses Angelo muca mwumva yuko ababwira amateka y'isi mu by'inkino n'abantu babaye rurangiranwa. Ubwo rero buca hatangura ihiganwa mpuzamakungu rya Coupe du Monde, iryo bamwe bita World Cup canke igikombe c'isi. Reka turabire hamwe amateka yakiranze mu ncamake, twongere turabe n'ivyimirije ejo ubwo Qatar zoba igiye kwakira inkino z'igikombe c'isi ku nshuro ya mbere. Nuko rero ishirahamwe FIFA ryatunganije ku nshuro ya mbere ihiganwa ry'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru mu gisata c'abagabo, aho hari mu 1930. Ico gihe FIFA yatwagwa na Jules Rimet. Kuwa 28 ukwezi kwa 11 1928 ya Amsterdam niho inama nkuru ya FIFA yakorana ishinga umunsi yuko hojaho ihiganwa rya Coupe du Monde. Igihugu rero cyakiriye ku nshuro ya mbere iryo higanwa akaba ari Uruguay, aho hari mu gisagara ca Montevideo ku kibuga ca Centenario. Igitsindo ca mbere cinjijwe muri Coupe du Monde catsinze umukinyi w'umufaransa, uwo nawe akaba azwi ku izina rya Lucien Laurent. Uruguay rero akaba arico gihugu ca mbere cashoboye gutahukana iryo higanwa ku nshuro ya mbere, gitsinze Argentina ibitsindo 4-2. Ku mugabane wa Afrika, Egypt canke Misiri nico gihugu ca mbere cashoboye kwitabira ihiganwa rya Coupe du Monde, aho hari mu 1934 mu Butaliyano. Igikombe rero c'isi kiba inyuma y'imyaka 4 nicashoboye guhiganirwa mu myaka ya 42 na 46 kubera ibibazo by'intambara ya kabiri y'isi yose. Afrika y'Epfo rero canke Afrika du Sud nico gihugu ca mbere ca Afrika kimaze kwakira Coupe du Monde, aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ibihugu 8 byonyene nivyo biharurwa ko bimaze gutwara ibi bikombe bya Coupe du Monde. Igihugu ca mbere kiza kwisonga akaba ari igihugu ca Brazil, kikaba gifise ibikombe 5. Ikigira kabiri n'Ubudagi ibikombe 4, ikigira gatatu akaba ari Ubutaliyano ibikombe 4, Argentina igakurikira ku bikombe 2, Ubufaransa 2, Uruguay 2, Ubwongereza 1 na Espagne 1. Nuko rero umukinyi yashoboye kwinjiza ibitsindo byinshi vya mbere muri Coupe du Monde igitangura, uwo akaba ari Kibermo Stabile, uwo akaba ari mu Argentina, ubwo yinjiza ibitsindo 8 ubwo Coupe du Monde yatangura. Ivyo womenya mu ihiganwa rya Coupe du Monde buca ritangura, izoba ari inshuro igira 22 ihiganwa ry'igikombe c'isi ribaye, mu gihe izo nkino ziba inyuma y'imyaka 1 gusa. Qatar, igihugu cimba igitoro cinshi cane ku isi, nico gihugu ca mbere c'Abarabu kizoba cakiriye iryo higanwa. Imigwi 32 nserukirabihugu niyo yonyene izokwitabira iryo higanwa, ikaba igabuwe mu migwi 8, umugwi umwe ukaba ugizwe n'imigwi 4 gusa. Ibihugu vya Afrika bizobasha kwitabira iryo higanwa: Ghana, Maroc, Senegal, Tunisia na Cameroon. Ibibuga 8 nivyo bizokinirwa ko inkino zose mu bisagara 5 bikomeye bitandukanye vya Qatar. Hari ikibuga bita Khalifa, ikibuga cubatswe mu 1976, nico kizokwakira urukino ruzoha amahirwe igihugu ca gatatu mu ihiganwa rya Coupe du Monde.
naho icyitwa 974 ni kimwe mu bibuga indwi byasubiwemo cyubakishijwe amakontineri, akaba ari ikibuga cy'amateka akomeye muri Qatar kandi gishobora kwimugwa. Uwo mupira uzokoreshwa wahawe izina rya Adidas Lihla, izina ry'Icyarabu bisigura urugendo mu Kirundi. Amabara awugize asa n'ibendera ndetse n'impuzu zera z'Abarabu za Qatar. Ibirori rero y'ibyo ni ngombwa yuko habaho umuziki. Indirimbo yitwa Haya Haya Better Together ya Davido, umuririmbyi akomeye muri Nigeria, nayo yarahawe ikibanza. Iyigira kabiri ni Arbo The World Is Yours to Take na Light to the Sky, nazo zarahawe ikibanza. Indirimbo ya Arbo ni iy'umuririmbyi yitwa Ozuna wo mu gihugu ca Puerto Rico, afatikanije n'umuririmbyi wa rap wo muri Congo Kinshasa yitwa James. Akazoba abaye uwa mbere avuye mu bihugu bivuga igifaransa. Muri na Coupe du Monde kandi azoba ari ubwa mbere abahagarikizi b'abakenyezi bahawe ikibanza mu nkino z'igikombe c'isi. Abatowe ni batatu gusa. Uwa mbere ni Stephanie Frappard, Umufaransa-kazi, Yoshimi Yamashita, Umuyapani-kazi, ndetse na Salima Mukansanga, Umunyarwanda-kazi. Amakuru ariko avugwa ubu nuko Sadio Mane wa Senegal atazoshobora kwitabira ihiganwa kumva z'uko aheruka kuvunika akabagwa aho yari muri Bayern Munchen mu Budage. Rero ihiganwa rizotangura ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 11 rihere ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Nuko rero bakunzi ba PITV, ntituzi ngo ninde azotahukana iri higanwa, reka byose tubitege amaso. Mugire subscribe, mugire na share kugira ngo muronke ibindi biganiro byiza bya PITV.